tubaye mwaramutse namwiriwe mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Suavisi n'Icimpaye TV. Tubabwire neza na neza ko turi mu Kamenge kwibarabara rya kabiri mu kibanza ciza cyane nk'uko mubibona n'ahantu hatagase bahita kuri Israel Hotel. Twagiriwe amahirwe no kwakira ngo tuyage no mutumire wacu, ariko nk'uko babivuga ngo kirazira kuvuga umuntu mu mazina wenyine ahubwo yivuze ntusanga abiryoshe. Nico gituma rero tumuhaye ikaze kumbonesha kure yanyu mwebwe mwama mukunda ibiganiro by'ingo n'imiryango. Mbega imbono y'igihugu 2040 2060 uyibona gute mu miryango, muyifata gute, ni gute muri mwiteze imbere? Reka tubanze tumwakire kugira ngo dukurikirane kino kiganiro. Murabona ko ari umuntu asa neza atagase, biboneka ko mu kino gihugu aho aherereye hose ariko akora ibyo kwiteza imbere. Ikaze cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye. Hama ku kazina banyita Ndayishimiye Denise. Ndashimiye ikiganiro cyane kuba gishoboye gushika hano hantu. Mu bisanzwe ukuntu ikiganiro cy'ingo n'imiryango ukuntu gishoboye kugenda ngo n'umuryango dufatiye nko mu rugo basi nk'umugore n'umugabo bashobora gusanga babanye neza cyane, bafitaniye urukundo neza cyane. Afite nk'umugabo ashoboye nko gushika mu rugo ugasanga umugore yamuhaye karibu, umugabo akabinezerererwa, umugore tena akabinezerererwa, ugasanga bigenze neza cyane. Afite ikiganiro cy'ingo n'imiryango mu bisanzwe habaho guhuza hama urugo rukagenda neza. Je niko ndavyumva. Murakoze cyane. Uko mwamaze kubyumva, ni Ndayishimiye umutumire turi kumwe kandi akabe kayagana Ndayishimiye Emmanuel. Ibi bintu rero jewe mbere sinzi n'ukuntu twava tubyita. Murumva neza ko tuvuga ko tuvukana ninde mukuru nagaciyemo. Murumvise ko ingo n'imiryango nawe ukuntu abyakira Ndayishimiye, ariko tubibarize gatoya, hajya murubatse? Yego cyane turubatse. Bose nibaza ngo mvuge ngo tabanga ririmo, nibaza ko tabanga ririmo. Mufise abana bangahe? Je vraiment mfise abana babiri. Abana babiri bafise nk'imyaka ingana gute? Harimo abiga, byifashe gute? Barakuze mazina ntubibona uko. Uwa mbere afise imyaka 12 yiga 7eme, wa kabiri afise imyaka 7 yiga 2eme. Nonega mwebwe muri kumukurikirana iki kiganiro mwumvise iterambere mu gihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060. Nca mbona neza yuko uyu mazina wanje Ndayishimiye wewe yamaze gushika mu ico gihe. Umve avuze ko afise umwana afise imyaka ingahe wa mbere? 12. Mukaca mubona n'ukuntu asa, urabona neza yuko wewe yamaze gushika mu iterambere. Kuko umuntu abize imyaka 10, abize umwana abize imyaka 12 akaba ngana uko tumubona asa neza gutya akiri muto, uyu tubona neza ko yamaze kwitanga. Hajya musanze mukora iki mu buzima bwa misi yose? Mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose turarima, niko kazi dufise. Murarima canke murarimisha? Turarima tugateranya no kurimisha, byose biragendana. Madame kukazina Ndayishimiye, ibintu mukunze kurima, be murima ivyo mufungura canke murima ivyo gucuruza? Kuko mbona umenga mushobora kuba mukora gucuruza naho mwavuze ko murima. Oya, ariko igikorwa gusa umuntu araciga kudandaza. Umuntu arashobora kubicamo, ariko ugasanga yabihevye bivanye n'ukuntu agataye gashobora kuba kaheze. Kurima naho umuntu arashobora kurima ivyema, natwe iyo tuvuka ivyema birahaba cyane.
ivyema, ibigori, biharage n'utundi nyene two gufungura. Ego cyane ndumva ko mu byo kwiteza imbere mutari inyuma. Ni nacyo bituma na jewe numvise umenga muri jewe nasanze byanyinjiyemo navyeretse mvuge. Rero tubatera intege cyane, tubatera intege. Mbega uravye uruhara uno munsi w'umukenyezi mu rugo mu iterambere, na cyane cyane tugo turaraba ko tuzoshikira ijya mbono y'igihugu. Akamaro k'umukenyezi mu rugo, umukenyezi mu rugo afasha byinshi. Uzoshaka urabe umukenyezi mu rugo adahari, nk'ubu dufate nk'ubu yashoboye kugenda nko gutembera, ushobora gusanga umugabo atakintu kimwe yitayeho. Umugabo ntashobora gufata umukubuza kubure, usanga ibintu vyandagaye aha na hariya, ariko hari umugore usanga hari isuku, afite ibintu usanga ari normal. Ego aho turiko tuvuga isuku ryo mu rugo, ukuntu umukenyezi yitaho abana nk'umuvyeyi. Murerekanye itandukaniro rero ry'umuvyeyi, umumama n'umugabo. Mbega mu bikorwa byo kwiteza imbere hoho kugira ngo tutere duzoshikira imbono y'igihugu, umukenyezi mubona uruhara rw'iwe buruhe? Mu bikorwa byo kwiteza imbere dufatiye ku mugore, nuko twokura amaboko mu mpuzu tugakora ibintu bishobora kudufasha umuryango wacu, ushobora gufasha umuryango wacu. Niko ndavyumva. Neza cyane. Mbehoho uravye ingo, eske gukora ibikorwa byo kwiteza imbere no gusenga hari aho byoba bihuriye? Gusenga no gukora, jewe cyo no bivuga ko afite umuntu arashobora gukora asenga. Bavuga ngo dusenge dukora canke dukore dusenga. Umva byose birimo, kuko naho ushobora gukora utari kurasenga hashobora kuza nk'ivyaduka, cyangwa ugasanga haje nk'umuntu mubi ashoboye nk'akantu washoboye gukora, ashoboye gutereramo nk'ikintu ugasanga amba warateye ibiharage ugasanga nta kintu na kimwe usoromye, warateye ikigori ugasanga nta kintu na kimwe usoromye. Ariko ni wakora ugataga ugasenga, byose bizoza. Ugarutse kuri kakajambo canke icivugo umukuru w'igihugu cacu umuhisi Pierre Nkurunziza akunda kuvuga ati dusenga dukora. Mu miryango rero byoba byiza yuko abantu iyo bagiye hamwe, umushinga ntahe n'umupfasoni wiwe bagakora basenga, uti bashaka kugera neza cyane. Yego je ndavyumva, nka jewe nitanze koko nk'akarorero, dufadikanye n'umufasha wanje tukakora, tukongera tukitaye Imana, kandi hakabaho n'urukundo hagati yacu, ndibaza nta kintu na kimwe kitogenda neza. Murakoze cyane. Reka dutere dusoza n'ikiganiro, uduhe impanuro abariko bakurikirana iki kiganiro kuri Mboneshakure yacu, bari hifuza impanuro duhabwa canke bahabwa n'abahabwa bitabye mu biganiro, kugira ngo nabo bigire icyo bibafasha mu buzima bwa misi yose. Mbega n'akahe kamo ushobora gutera abandi bakenyezi na cyane cyane mu mugambi wo kwiteza imbere, kugira ngo tutibagira ko dushaka gushika ku mbono y'igihugu cifashe 2040 kandi giteye imbere 2060? Jewe akamo nshobora kubatera abandi bakenyezi nkanje, ndabateye akamo yuko boshobora gukura amaboko mu mpuzu bagakora, ariko batibagiye no gusenga. Ikigize kabiri, ndabateye akamo yuko boshobora gusa baraganira neza n'abafasha babo, kuko byose biva mu kuganira. Nuko ndavyumva. Murakoze cyane. Tubashimire cyane kuba mwitavye mu kino kiganiro. Ego cyane, natwebwe turabashimiye cyane kuba dushoboye gushika ngaha muri kino kiganiro Shinga n'Umuryango. Biranezereye cyane kuko
kuko hari byinshi umuntu ashobora kugenda yumva atazi canke yoba yarazi ariko ntamenye ingene ashobora kubikurikirana. Murakoze cyane. Murakoze namwe nk'uko mwabyumvise kuva mu ntango ikiganiro kimeze neza cyane, nacyo gituma dusabye uwo wese acumbira ibyo gikurikiranye kugira ngo ashobore gutanga iciyumviro ciwe cyo twita commentaire ngaha hasi, wanashaka agisangiza abandi ikiganiro kuko ni ikiganiro ngirakamaro, kandi tutibagiye ko ushobora kugira sabone cyangwa subscribe kuri iyi mbonesha kure yacu kugira ngo wame uronka ikiganiro imbere y'abandi igihe cyose ikiganiro gisohotse. Mwari kumwe rero na Ndayishimiye Emmanuel kuri mikoro hamwe n'umutumire wacu Ndayishimiye Denise. naho gutaha rero mubandanye mukurikira ibiganiro byacu.